Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ndabaramukije kandi ndabahaye nikaze nitekana umunezero kongera gusubira kubana namwe kubatwumviriza ngakuri n'umuresha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabaramukije kubadukurikiye muri kano gatondo ko kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 ruhuhuma umwaka w'2025. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tuyogora ko muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu Burundi arakomeje kugenda hikangwa umwuka w'intambara nkuko byama biboneka. Ibi birategwa n'inama zikomeje kugenda ziraba ndetse n'ibiriko biratangazwa n'abategetsi bagiye batandukanye aho bariko barasigura ndetse bakanagaragaza neza yuko nyene nta ntambara ihari ndetse n'uzogerageza kuyiteza mu Burundi azoca arahura n'ibara riremere cyane. Ku munsi w'ejo narabahaye amakuru agendanye n'ibyavuye cyangwa se n'ibyatangajwe mu kiganiro nyine n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi nkuko byama bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Iki gihe yaravuze yuko umwanzi azohirahira agatera Burundi ati tuzomusama kandi tukazomuvugutira umuti umukwiriye. Ibyo bishikirizwa na General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare Burundi nkuko bigaragara akaba yarabitangaje mu kiganiro bwakeye gica ku nsamirizi nkuru y'igihugu. Muri ico kiganiro Gaspard arashima ingene abene gihugu n'abahagarariye umutekano bahagaze neza mu bikorwa by'iterambere mu Burundi. Nyamara ku rundi ruhande n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu cy'u Burundi zamaze bazivuga yuko ziteguye kuzohangana n'uwari we wese aho zivuga yuko uzohirahira kujabuka Burundi canke kuzabuka Rusizi azoca arahura n'ibara riremere cyane. Aha nanone mu Burundi nyine abarundi ngo nibareme nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko mu Burundi hari umugwanyi yigeze yinjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse uyu namenyesha yuko umuntu wese wese azohirahira cyangwa se akagerageza ko yoza guteza umutekano muke nga mu Burundi azoca arahura n'ibara riremere cyane, azoca arahura n'akamaramaza nkuko byoma bigaragara. Ibyo nabyo bishikirizwa na Lieutenant Colonel de Police Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje mu byajejwe arimwe riri umutekano. Nawe hari mu kiganiro burakeye cyabaye kwigerekerezo ya 2025 ruhuma umwaka 2025 gisanzwe gica ku nsamirizi nkuru y'igihugu cy'u Burundi. Aba bategetsi bose baraca n'abagaruka ku ngwano cyangwa se ku ntambara bagasaba ndetse bakanavugira abanyagihugu yuko atakintu na kimwe cyabaye, atakibazo na kimwe gihari mu bigendanye n'umutekano. Akavuga yuko inzego nkuru z'igihugu cyane bajejwe umutekano baba bari kubarangura amabanga yabo neza, baba bameze neza cyane ndetse gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko nyamara mu Burundi hoba hari umwuka w'intambara, umwuka uteye ubwoba. Ibi kandi usibye abavugizi b'ubushikiranganje bumwe na bumwe hari by'umwariko n'abanyamabanga bakuru b'imigambwe CNDD-FDD ku rwego rw'imitumba ndetse na cyane ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amaprovince, ariko nabo bamba basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine mu Burundi aho hari ikibazo ariko bakavuga yuko umuntu wese azogerageza bazoca baramumerera nabi cyane. Turagaruka kandi ku majambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kuvuga mu ndwi iheze aho yongeye kwagiriza bamwe rero nyine mu bayobozi bari mu ntwaro yiwe ko bariko barazana ubusuma, ariko kandi ubwo busuma bari kubazana burateye inkeke ndetse burateye impungenge. Ni mu makoraniro yabaye nyene yo kurabira hamwe ingene borandura ibiturire nga mu Burundi. Byose turabigira ko nandi makuru akomeje kugenda avuga. Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, mwaramutse mute, amakuru yanyu aho muherereye byifashe bite? Mushaka kuduhereza ibitekerezo byanyu munyuze nga mu mwanya w'ibitekerezo ahazwe nko muri commentaire canke muri comment kugira ibintu bice biramera neza canke se kugira ibintu bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu Burundi, kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza na cyane
mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviza bari Gitega, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu province amwe namwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye batwumviriza mu Burundi, mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze. Ndabaye ikaze kandi kubatwumviza bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, igihugu c'abanyi ca Uganda, Kenya, Tanzania, ndetse abatwumviza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese, dore amakuru reka tuyatangurire mu Burundi. Ndagusaba ariko niba ari ubwa mbere usiye ngaha, upyonde kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Ikaze reka tuyatangurire mu Burundi. Indongozi zose nkuru z'igihugu c'u Burundi guturuka mu mugambwe, abavugizi b'ubushikiranganje bugiye butandukanye ndetse n'abandi bategetsi mu Burundi bariko baravuga amajambo mu nama zimwe na zimwe ziriko ziraba ngaho mu Burundi, ariko biragoye kubona inama isozera atamutegetsi n'umwe avuze ku bigendanye n'ingwano canga se ku bigendanye n'intambara. Bamwe biraboneka ko bafise ubwoba bw'intambara ishobora kuba yoshikanga muri kino gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero Evariste Ndayishimiye we yama aravuga yuko igihugu c'abanyi c'u Rwanda cyaba kiriko kirategura nyine kugaya ibitero mu bundi mu gihugu c'u Burundi. Icyakora mu Rwanda ibyo ngibyo ntibabivuga ndetse naho babitangaje, ariko Burundi bwama buvuga yuko bufise amakuru avuga yuko u Rwanda rwari ruriko rurategura kugaba ibitero biremere cyane, ndetse umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga yuko iyi ngwano ubwayo iriko irabera muri Kongo bishobora kuzorangira ibaye iy'akarere kose nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba agaragaza neza yuko mu Burundi n'ubundi abategetsi bama baravuga yuko haba hitegura kuba ingwano. Icyakora andi makuru avuga yuko abasoda b'u Burundi baba biteguriye urugamba ku buryo bukomeye cyane, bivuga ko banaguze n'ibikoresho biremere cyane. Nicyo gituma umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze yuko nyene iminota 2 ingwano ye n'u Rwanda iyo biheze yabahejeje kuyitsinda, ndetse ni kenshi yavuze yuko nyene umuntu ari wese azogerageza kugaba ibitero mu Burundi canke gushotora Burundi azoca arahura n'ibara riremere cyane, ndetse akazoca arahura n'akaga karemereye cyane. Umwe mu ndongozi zirongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intwara aheretse kuvuga yuko nyine uzibesha akajabuka Rusizi, ubwo nuzoba avuye muri Kongo nyine bazoca baramurasa, ndetse ku buryo azavuga ati nayobye. Ahangaha kandi nanone umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi, Brigadier General Gaspard Baratuza, aravugira igisirikare c'u Burundi munsi ku nsamirizi nkuru y'igihugu nyene mu kiganiro bwakeye. Yarasiguye yuko nyene uzibeshya akajabuka nga mu Burundi ngaje guteza umutekano muke bazomuvugutira umuti umukwiriye. Ibi biriko biravugwa mu gihe rero bivuga ko MTC yabikira irasatira igisagara ca Uvira, ndetse kwegera Uvira byoba ari bararemere cyane ku Burundi, kuko rero nubundi kuva Uvira werekeza Bujumbura nagahe gatoya cyane. Niyo mutensuri kandi ifisiye uburakari abarundi benshi mu nyuma y'uko Burundi bwofashe ingingo yo kurungika ibatayo zirenga 16 mu bikorwa bigendanye no guhangana n'uyu mare wa MTC bafatikanyije n'ingabo za Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi yama aratugera muri uno mwanya agaragaza neza yuko Burundi bwa buriko burakora uko bushoboye kose kugira ngo bubashe kuba bwobuza umuhari wa MTC kuba wakwegera cyane cyane igisagara cya Uvira. Bivuga yuko rero abasoda benshi b'u Burundi bari muri za Uvira, abandi bakaba baherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, nko ku mipaka ndetse no mu bindi bice bimwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane ayama aradushikira cange akomeza kugenda adusikira cange adusomera amatwi, akaba asigura ndetse akanagaragaza neza yuko mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara canga se amakuru akomeza kugenda aradushikira yerekana neza yuko ingabo z'u Burundi ziriko zirakora iyo bwabaga kugira zibashe nyine kuba zohangana n'umuhari MTC. Leta y'u Burundi ikaba ikomeza kugenda igaragaza ndetse iranerekana neza yuko
ko yiteguriye gukora ibishoboka byose ndetse iraza gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo nyine ibiriko birategurwa ndetse n'ibiriko biraba nyine nga muri Kongo bitazoshikira Uburundi. Gushikira Uburundi byoba ari akamaramaza, byoba ari bararemere cyane mu gihe amakuru akomeza kugenda atugeraho nyine asigura ndetse akanagaragaza neza yuko nyine uru rugamba rukomeje kugenda rugaragara ari urugamba ruteye ubwoba, ndetse benshi baravuga yuko bateye impungenge no kuba iyi ngwano iramutse ishitse mu Burundi n'ubundi iyo kwararika abatari bakeya mu gihe mu Burundi n'ubundi atabikoresho by'ingwano bafise. Abarundi ngo nibareme nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko rero mu Burundi hari umugwanyi yigeze yinjira muri icyo gihugu c'u Burundi. Ibyo bishikirizwa nyine na Lieutenant Colonel de Police Petero Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje mu byajejwe nyine harimo umutekano. Hari mu kiganiro burakeye cyo kuri uyu wa 2025 uheze nyine Ruhuma mwaka wa 2025 gisanzwe gica kuri iyo nsamirizi nkuru y'igihugu c'u Burundi. Muri icyo kiganiro Pierre Nkurikiye canke Petero Nkurikiye yaramenyesheje ko umutekano wifashe neza mu gihugu cose, ko abene gihugu bari ku kivi bariko rero basarura umwimbu w'ibigori, bongera bakora rero ibikorwa bibaganisha ku mbona kazoza i Burundi bwifashe muri 2040 buteye imbere 2060. Ku kijyanye n'ibihuha rero biguma bica ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko Burundi bwoba rero bwarinjiranywe n'abajwanyi ba MTC cyangwa se abagizi ba nabi bava mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Pierre Nkurikiye arahumuriza abarundi yuko nyine atari byo, ngo akanatsinda rero no mu mpunzi zirenga rero ibihumbi 40 rero zinjiye zivuye muri Kongo, ngo nta n'urutete nkuko yama arabishikira, ngo nta n'urutete nyine rw'umuzi w'amabi nyine basanzemo, kandi ngo nyine abajejwe umutekano bari ku kivi. abarenga 130 twarasanze mu mazu, mu mahoteli, nta MTC twasanzemo canke undi yaturutse ahandi. Ku kijyanye n'impunzi ziheruka rero kuva mu gihugu ca Kongo zigana mu Burundi, Pierre Nkurikiye yaramenyesheje ko ibitigiri by'abamaze rero kwinjira birenga ibihumbi 40, ngo abo nabo rero nyine bakaba bariko barajanwa mu bibanza bateguriwe biri mu ntara ya Rutana, kandi ngo nyine bafashwa neza cyane. Nkurikiye agashimira nyine leta y'u Burundi, amashiramwe mpuzamakungu ndetse n'abarundi ubwabo, ndetse abarundi b'umutima bariko rero barakira neza izo mpunzi, agasaba n'abatarabikora nyine ariko babishoboye kubaserukira. Nayo ngo n'ubundi abapolisi 612 n'abasoda 28 bava mu gihugu ca Kongo bari barahunze baramaze gusubizwa iyo baje nyine bava, nkuko bigaragara mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bojya kurangura amabanga yabo, ndetse babashe kuba bojya kwifatikanya n'abandi, nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika no mwanya leta y'u Burundi iri mu bibazo biremere cyane, abatari bakeya bama baravuga yuko nyine ibara rishobora kuzogwa, nyamara ingwano ikaba yogaragara, nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa cyane, cyangwa se amakuru akomeje kugenda aradushikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasubiriye gutangaza ko ahangayikishijwe n'abasoma buzuye mu ntwaro yiwe aho hari mu ndwi iheze mu nama yo kwiga ubuhinga bwokoreshwa mu kugwanya igiturire, ndetse harabonetse n'ubundi bunyongezi bw'igitoro ku rugero rudasanzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko muri Munyonyo 2024 hari habonetse igitoro cyomaze amezi 4. Evariste Ndayishimiye yemeza ko kinyegejwe n'ubundi mu mazu y'abantu, ariko nta numwe avuga muri bo nyine mu bakinyegejwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yaratangaje ko umushikiranganje mu byajejwe nyine harimo ubutare, harimo ubutare bwaronse nyine agatangazwa n'ingene ibyo bintu nyine bivugwa, kandi mu gihugu harimo ibirimbwe byinshi by'imbamwo ubutare nk'uko bigaragara.
amakuru dufitiye ibyemezo kandi aremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asangiye ibirombe na bamwe mu badandaza ahora rero yagiriza ubusoma. Akarorero nyine twotanga ni Mayondori mu birombe nyine by'Imuyinga. Umukenyezi wa Perezida Evariste Ndayishimiye Angelina Ndayishimiye arakekwa ko ari we rero nyine sosiyete yitwa Prestige yarahawe kurangura nyine yonyine ibitoro biza nga mu Burundi. Iyi sosiyete nk'uko yakomeje kugenda iravugwa n'abatari bakeya nyine iravugwa mu busuma budasanzwe bw'amafaranga nyine bw'amafaranga y'agaciro akugwa mu banki y'igihugu BRB, ariko kandi igitoro ntikiboneke. Amatwa dusumira iyi sosiyete nyine bayagiriza kwiba amakori mbere n'ubwato nyine bwayo burimo rero igitoro kivuye hanze bwaraciye burafatwa nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Imvugo za Evariste Ndayishimiye ziboneka ariyo nyine gusinziriza abarundi, aravuga abasuma ariko ntabafate nyine. Mbega umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yaratanze iyo raporo y'akamaramaza nyine kubashitse amabanga ya Ndayishimiye muri icyo gisata. None societe civile muba muri hehe? Perezida Evariste Ndayishimiye aragiriza abaza iyo amashengero na societe civile bari kubera nyine batamufasha ubwo urwo rugamba. Mu by'ukuri ntazi iyo turi, mu by'ukuri arakeneye kumva rero ijwi ryacu nk'uko bigaragara. RPA yahora yama ishira nyine abona amadosiye y'ubusuma rero yoba atazi iyo iri, arakeneye kuyumva nk'uko byoma bigaragara. Yarivugiye ko rero arangwa n'urujanja, nta murundi nyine agihendwa n'aya majambo nk'uko byoma bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arakomeza kugenda agaragara ndetse akaba akomeza kugenda agaragazwa nyine nk'umwe mu bategetsi badashoboye nk'uko byoma bigaragara, ndetse Evariste Ndayishimiye yaragiye agerageza ndetse akomeza kugenda akora iyo bwabaga kugira ngo yerekane yuko nawe yoba ari mu mugambi wo kugerageza guhangana cyangwa se kugerageza gukuraho nyine izo ndongozi zirangwa no kurya ibiturire. Nyamara amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba agaragaza neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba nyine afite imigambi yindi, mu gihe biboneka yuko yoba ariko ariyerurutsa, nyamara nawe yoba ari umwe mu basanzwe barakora ayo mashano. Kugeza ubu ngubu Evariste Ndayishimiye nawe yagirizwa kuba rero nyine ari umwe mu bajya amatungo y'igihugu. Mbashimire, tugaruke mu kanya.